Ambasaderi wa Reta zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene haje kwakirwa n'umukuru w'igihugu cacu Burundi kugira ngo baganire ibijanye n'imigenderanire hagati ya Leta y'u Burundi hagati ya Reta zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo barabe nabo nyene ingene botera intambwe ija mu gisata c'iterambere baganire ibijanye n'amahoro ibijanye n'umutekano ko bihagaze neza ati ni byiza rero yuko dutera intambwe tukaja mu gisata kijanye no guteza imbere abenegihugu naho nyene bavuganye ko uno musi dufise intumbero imwe yo guteza imbere abenegihugu ni vyiza yuko Leta zunze Ubumwe za Amerika ziza zishigikira Leta y'u Burundi aho igeze mu bijanye no kwigisha abenegihugu ibijanye no guhindura ingendo bagashira imbere gukora kugira ngo turonke umwimbu ubereye ati twifuza rero ko Leta zunze Ubumwe za Amerika ziza zigashira umutahe mu bikorwa by'iterambere mu burimyi mu bworozi mu gushigikira ugwaruka mu bijanye n'ibidukikije kugira ngo dushikire rya terambere ry'umwenegihugu twese turi kumwe kandi bigashoboka aho yababwiye ati ko Leta zunze Ubumwe zifuza ko abenegihugu b'u Burundi batera imbere kandi tukaja mu bisata by'uko twese twungurana ati ni vyiza yuko baza gushigikira Leta y'u Burundi aho isanzwe irashira umutahe muri ivyo nyene bijanye n'iterambere ati uko uno musi abarundi barifuza gutera intambwe ijanye no kwiteza imbere ijanye no guteza imbere ibisata bijanye n'uburimyi n'ubworozi ati ni vyiza rero yuko Leta zunze Ubumwe ziza kudushigikira aha banavuganye n'ibijanye n'ishirahamwe rya USAID ryahora rifasha mu gisata kijanye no gufata mu mugongo abatishiye mu byo gufungura ati ni vyiza rero uno musi ko baza bakadufasha ahubwo kugira ngo turonke umwimbu ushemeye banavuganye kandi no mu bijanye no kugwanya cakiza coronavirus ati mbega ngaha mu gihugu muriteguye gutangura gucandaga abenegihugu ati twebwe ngaha mu gihugu cacu Burundi aho ntiturahashika turacahamagara abenegihugu kubandanya bikingira ati kandi turabona neza yuko ingingo twafashe yuko abenegihugu bikingira bayitaba ari naco gituma tubahimiriza kubandanya bitaba akamo tubahamagara ko kwikingira kugira ngo bikunde ikiza coronavirus tukirandurane n'imizi. Ambasaderi aserukira Leta zunze Ubumwe za Amerika ngaha mu Burundi yaraje kandi afise ubutumwa bwa nyine cyubahiro umukuru w'igihugu ca Etats-Unis arungikiye mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi ubutumwa bujanye no kumwifuriza umunsi mukuru w'ikukira ku Burundi mwiza aho rero yamubwiye ko ari ubutumwa bwugaye amushikirije imbere yuko uwo munsi mukuru tuwuhimbaza ati Leta zunze Ubumwe za Amerika zirabifurije umunsi mukuru mwiza ati ni ubutumwa bwugaye mwarungikiwe na mugenzi wanyu arongoye Leta zunze Ubumwe za Amerika.